Wa mbere ni Kanyange Konsolata n'amajwi 55. Wa kabiri Kiza Damiyano n'amajwi 45. Ako kakaba kari akanyamuneza karanze abene gihugu bo ku mutumba Magamba muri zone Murima komine n'intara ya Kayanza aho bari bahejeje kwitorera abahuza bagize intahe yo ku Mugina. Ayo matora akababaye kwigenekerezo rya 12 Nyakanga uyu mwaka mu Burundi bwose ku mitumba ya Rusasuma yose n'amakaritiye yose aho abene gihugu bari bamagariwe kuja gutora abahuza bagize inama yo ku Mugina. Aha mwomenya yuko buri mutumba canke ikaritiye hatorwa abantu 15 bazobagize iyo ntahe yo ku Mugina. Ayo matora akaba yabaye neza atamusunikano mu gihugu cose. Igisata cyo kumenyesha makuru cyo mu shikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano kikaba carishikiye ku rubuga kuraba ingene ayo matora yari karagenda. Akarorero nko ku mutumba wa Gwintare komine n'intara ya Kayanza tukaba twasanze umukuru umutumba waho ari karamenyesha abari baje gutora ibitegerezwa kuranga uwitoza mu kibanza c'umuhuza mu bagize intahe yo ku Mugina. Mbere hoho no kuba afise ubwene gihugu ari umurundi cinke umurundi kazi. Ubwa kabiri afise n'iburi imyaka 35 kuduga. Nizere ko abiyandikije bose twarabiravye twarabishishoje twasanze bose iyo myaka bayikwije. Hama ari imvuga kuri kandi agendera ubutungane. Atari wawe ndavuga ngo banze inzoga ngo banze iki kugira gutunganirize akabanza kugusaba ibyo gusaba. Mwitone muri abantu bakinzoga ntimubaha amajwi. Hanyuma yubahiriza kandi yitwararika ivyo ajejwe. Nukuvuga naho azoba mwijoro agenda ati dododa kadodora agaca avuga ati uyu muntu afite ikibazo akakumviriza agatuma avuga tejo isaha iyi uzokumviriza. Nukuvuga yitwararika ivyo ajejwe hama ashobora gutahura ibibazo by'umwituye. Nukuvuga atari wa wundi uzakwitura agacavuga ngo banzoreka shango ndiko ndigira kwiterera ibigori. Nukuvuga yitangira abandi ya mirimo ariko arakora yose aca yihagarika agacavuga ati jewe umuntu ndabona ko afite ikibazo agaca agenda kukumviriza. Umushikiranganje w'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano niteretse Martin akaba yari gutorera ku mutumba wa Magamba zone Murima komine n'intara ya Kayanza aho asanzwe avuka. Akaba yaramenyesheje insiguro y'ayo matora. Leta y'u Burundi yarafashe ingingo nuko abene gihugu botunganirizwa cyane ko ukuri kumamanza acibwa usanga kuba kuri ubene gihugu nyene hasi ku mutumba na cyane ko usanga amasentare huze imanza nyinshi cyane bikagorana ukungene zicibwa ugasanga kandi hari n'umwidogo ko atabutungane buhari. Niho yacafuta ingingo rero yuko hojaho zisentare bavuga ko ari nk'amasentare yo ku mutumba abahuza bo ku mutumba kugira batunganirize abene gihugu. Imanza zose nzitunde mu masentare kugira amasentare aje mu bindi bintu bikomakomeye utari imishwano y'akarimbi imishwano isanzwe biherereye ngaha ku mutumba na cyane kukuri kuba kuri ku mutumba nyene. Uno musi rero igikorwa kibaye igikorwa gikomeye cyane ko abene gihugu bo nyene bitorera abo bazi ko arabizikirwa ari abantu b'imvuga kuri ari abantu babahuza by'ukuri kugira abatunganirize ibikorwa bya misi yose kuko murazi ko ari abantu hamurunturuntu ni byiza ko haboneka abamira bikiri hafi. No musi w'amatora arabaye kandi twizeye ko mu gihugu cose ariko agenda neza nk'uko mubona biko bigenda no ngaha ku mutumba
twari twaje kubatera intege rero twongera turaba ko biriko bigenda neza murabona ko batora mwituze atagwamo kandi n'ivya bene gihugu nyene murabona ko no kubitunganya na bene gihugu nta bandi bantu bavuye hanze inyuma y'umutumba n'abanyamutumba nyene uko biriko biraba kuri umutumba w'Amagamba niko no kwindi mitumba biriko biraba no mu makartie ya Bujumbura yose hamwe imitumba n'amakartie 2911 ku maraporo dufise hose biko bigenda neza oya aba bagize abahuza wo ku mutumba twovuga ko ari nka sentare yo ku mutumba kugira bahuze abafitaniye amatati mugabo bazotangura gukora akazi kabo banje kugirishwa kwigishwa neza igikorwa cabaho gitangurira naho kigarukira ntaho bihuriye rero nawo kuri umutumba nawo mu ntwaro abo mu ntwaro rero muravyibuka ko mu gihugu c'u Burundi tuvuga ko leta mvyeyi iramanuka gushika ku mutumba mukuru w'umutumba rero niwe muvyeyi w'abene gihugu bose kuri uwo mutumba nico gituma tumubaza vyose aha ntazoba arimwo twaranse yuko umukuru w'umutumba cyangwa baje batanu batoye ku mutumba bitoza kuko nabo basanzwe bafise ayandi mabanga bajejwe ntivyitiranwa rero biratandukanye tukaba twaraganiriye rero na bamwe mu bari ku rutonde rw'abitoza kuri uwo mutumba bakaba baratumenyesheje imigabo n'imigambi bifuza kurangurira abene gihugu mu gihe bo bizera bakabatora. Murakoze ko ico kibazo twebwe ko tusanzwe tubizi umuntu ajana n'amategeko kandi ajana igihe ukuvuga rero cyo tusanzwe turimwo twese nayisanzwe n'umushinga ntaye mu bisanzwe ariko rero kubera ko maze haje urugwego narwo rundi ntegeza kwigitoza hanyuma nabwo nkumva yigisha tugize amahirwe tugatorwa tukumva yigisha bazoduha muri vyo tukumva ico tuzokunguka mu byo twaba dukora twumva ico cyatunanira nico twofatirako muri yo rwego bashinga ntahe twe kumviza abantu bose dukoresheje ubwitonzi bwinshi tukumviza neza ubwitwara n'ubwitwarirwa hanyuma tukumva maze nyine bavuga twasaba maze ibintu maze tuce duhanuriraho nyene tukabihanuriraho nyene twasana ibintu maze bisaba kugira duce mu matoza y'ivyabona tukwasaba amasura bakayazana amasura akatwiganira ayumwe n'ayuwundi akavuga ku ruhande gume no guwundi aje kuvugira ahasigaye napwe rero tukaca dufata umwanya kugira tubiteranye tubitanye byose by'imbere byose bagiye bavuga tukaca turaba ikibereye tukaje tubona amatere uriko ariyo bagiza ivyo atashobora kwibagiza kugira turonke umuco duheza tugaha abo bantu. Nifuza yuko rero mbonye Imana inteye iteka bakantora jewe nandi notunganiriza abanyagihugu neza ntaravye agatumba kandi ntaravye igikenye c'umuntu ntaho nikora ntacyo ndamusaba n'umutunzi nyene ntacyo nomusaba kugira ngo imigambi yiwe ayikore neza tuje hamwe kugira ngo tugwanye inzara kuko wirirwa mwibarabara ntaco uri kurahatora ibarabara ntirigusumira ntirikugaburira utahuja kwiba kugira ngo umunyagihugu ndamurenganure kwirirwa atonze ku biro vya buramatare ku biro vya musitanteri ku biro vy'abacamanza biraruhisha gose. Tukaba twaraganiriye n'abajeje intwaro aho bamenyesheje ko bagiye gukorana neza nabo bahuza bagiye gutorwa eka mbere ngo kuba hagiyeho ubwo rwego rw'intahe yo ku Mugina bigiye kuzana akarusho kanini. Turabona rero nk'ubu uko bigiye kugenda abo bantu bagiye gutorwa babikoze neza bagakorana neza nabo mu ntwaro byo dufasha cyane ko murumva ko mu ntwaro bamwe bari bamaze gusa nk'ababivamwo duca dusaba bari bagifise agatima ko gukorera igihugu mwabo batanu ko bokorana neza n'ubwo rwego rugiyeho ko guhuza abenegihugu bo ku mitumba. Twebwe akarusho karimwo cyane kubera ko uri musitanteri mu biro wamana ingorane z'abantu bafise amatati yo mu ngo amatati y'amatongo ingorane z'uburyo bwose mbere bamwe ntibamenya ko hariho n'amasentare bona ko sentare nkuru iri mu biro vya komine usanga ibiro vya komine misi yose byuzuye abantu bafise mwene izo ngorane tukibaza rero yuko ubwo rwego nigwajaho
ruzodufasha cyane gukemura mwene ivyo bibazo byinshi bizoza biraherera ku mitumba iwabo. Abo bajejwe intwaro ku mitumba nko twamye tubibahanura twabwiye yuko basanzwe bakurikirana ibintu byose byo ku mutumba, basanzwe ari gipfuye mu gisata kanaka bategerezwa gutanga raporo. Dusaba rero yuko nkuko bari basanzwe bahamagariwe gukurikirana ibindi bisata byose nico gisata ko bogikurikirana, aho bobona bagiye gukora nabi basaba vya biturire bati atunganiriza neza bene gihugu nkuko bazoba bavyiyemeje ko boca ahubwo batanga raporo bakayitanga hakiri kare ibintu bitarononekara. Muti mbega none abo mu gisata c'ubutungane bobo biteze iki kuri urwo rwego rushasha rw'intahe yo ku Mugina rugiye gushigwaho? Akarusho ni kanini cyane nk'uko iki gikorwa ari umugambi w'umukuru w'igihugu, yari yabonye yuko hari imanza nyinshi zidindira mu masentare canke wanashaka zigashikayo zitabwirizwa gushikayo kubera yuko ari ibintu byabwirizwa guherera mu kibano, mugabo ugasanga ziriwe zirashika mu masentare bitabiri ngombwa, ugasanga abanyagihugu barazembagirika, ugasanga bataye imirimo kandi babwirizwa gutunganirizwa hafi y'aho bari kugira ngo bashobore gukora ibindi bikorwa biteza imbere imiryango yabo. Rero akarusho ni kanini cyane kubera yuko imanza zizogabanuka, twiteze yuko imanza z'amatongo zizogabanuka bimwe bishimishije, kuko nk'uko umukuru w'igihugu aheruka kubishikiriza ntibyumvikana ngene abantu bagabura itongo bavukana barinda gushika muri sentare kandi babwiza gutunganirizwa n'ababanyi babo bazi imbibe bazi igisekuruza hanya bikagenda neza. Rero imanza zizogabanuka z'amatongo, imanza z'ikibano, zijya manza usanga abantu bapfuye utuntu duto duto, ko twebwe twarigeze guca urubanza rw'abantu bapfa 200. Urumva nk'icyo ko ari ikintu kitabwiza gushika muri sentare, kandi ico gihe sentare yarinze gushika ku itongo, uwo muntu ikimuca amagarama 3,000 tuca tumuhiriza 2,000. Urumva yuko ari ibintu biteye akagongo. Rero turumva yuko hazoba akarusho kadasanzwe, imanza zizogabanuka hanyuma abacamanza nabo borohererwe mu kazi ka misi yose, n'igihugu kizohatorera koyokwe kuko kugira ngo sentare ishike ku itongo igihugu gitanga uburyo bwinshi cyane. Rero babitunganije hariya ntibizokenerwa ko abacamanza ava kuri sentare ngo bashike ku mitumba, bazobitunganya ataburyo igihugu kirinze kugira gute gutanga. Gukorana nabo twari tuvyiteze cyane, tuzokorana nabo neza cyane ko n'umuri twe dusanzwe dukorana, kuko itegeko rivuga yuko kugira ngo sentare yakire urubanza hazobanza kuboneka icegeranyo kivuye ku mutumba. Nukuvuga yuko rero nta kibazo na kimwe kizobaho, twe tuzoraba ico cegeranyo ko no mu ryo teko byavuga yuko sentare ihinduye urubanza rwaciye ku mutumba bizosaba yuko habaho gusigura neza ico bita motivation, imvo yatumye ico kintu gihinduka. Urumva rero iteko riratomoye, iyo hari amateko rero nta kajagari kabamwe, abantu baca bakorana neza. Ku iteko rya bitomoye nta ngwara nimwe izobamwo, turiteguye gukorana nabo neza cyane kandi tuzofashanya no muri twe dusanzwe dukorana neza, uko twege muri commune Kayanza dusanzwe dukorana neza na administration. Rero byumvikana yuko nibindi bizogenda neza cyane nta ngwara nimwe izobamwe. Nka muri commune ya Kayanza kubera yuko dufise abategetsi bagerageza gutanga inyigisho kuri bajya batowe, harabo twakorana neza cyane kuko nyakwa musane harabigisha akabwira yuko ubutungane buhera hajya ku mutumba ku gacimbiri akabigisha. Rero hari abavyitwaramwe neza gose, ariko nta mwongo buri sato ibidahizwe. Hariho abakuru b'imitumba canke abashinga nayo ku mitumba duhora tuja ku matongo kugira tubabone ikabintambara, mbere bakaca basubira inyuma bakaduhunga ngo ntibaraye babararitse. Ubu rero ico kizohera kuko bazorinda kurahira bavuge yuko bazotunganiriza abana ataco arinze kubasaba, uzorenga kuri iyo ndahiro azoshobora guhanwa. Mugo bajyaye nta cabafata ko ntibari bararahiye, mugabaye bazorahira. Naho twagiye duca twababwiye tuti babifata ibintu bikomeye
kuko niyo bica ubutungane ku mutumba bazoba bisha ubutungane bw'igihugu cose. Tukaba kandi twaraganiriye n'abene gihugu bo ku mutumba wa Magamba bakaba barasavye abo bagira batogwe ko batunganiriza neza ataco barinze kubasaba. Kwe ikintu tubasaba twobasaba yuko bozodutunganiza nkuko niyo twahora tuja badutunganiriza atagisaba. Je nk'umwene gihugu mpagaze ngaha kino jene usaba abaturiko turatora uno musi je nobasaba nk'abogira amahirwe tugasanga batugiye imbere kujya twabatoye nyene batuje imbere bazadutunganirize nkuko twabatoye atagisaba. Muri make akamaro twe tubonamwo aha ku mutumbi wacu nuko tuca tubona yuko umenga ingendo twahora dufata tuja kwitura mu zindi sentare tuzoca tuza turazituramwo ngaha hafi ku mutumbi wacu niko karusho tubona tuzaturose. Enda bibonamwe akamaro ko bazodutunganiriza hafi hajya twahora turinda gufata urugendo rwa kure tuja muri sentare. Hari igihe wasanga nk'umuntu atagira n'itike imushika nayo kubera hazoba ari hafi. Je niko kamaro mbona abagomba batogwe tubasaba yuko boza badutunganiriza neza batarinda kuza baratwaka ngo tubombeke intahe. Abashinga ntahe bahora babisaba bakagutunganiriza urinze kubaha inzoga. Kaya tubasaba yuko baza badutunganiriza nyene nkuko tubatoya atakintu tubazi natwe bakadutunganiriza atakintu tubazi atakintu batwazi. Inyuma y'ayo matora yabo bagize intahe yo ku Mugina tukaba twaregereye abo bari bahejeje gutorwa aho Kanyange Consolata umukenyezi yarahejeje kwizegwa agatorwa ngo arongore intahe yo ku Mugina ku mutumba Magamba aho agira ati nzotunganiriza bose baba abantoye n'abatantoye. Tunezerewe yuko batwitaye bakadutora narigiya ubutungane budatoranye. Turizeye yuko abadutoye n'abatadutoye tuzobatunganiriza bose ku rugero rumwe. Tugiye gushira imbere Imana tugashira imbere n'abari bantaho nikora batazoba bafise uburyo bwo kwamabi bari imbere y'abandi ko tuzoba bangukira. Abanyagihugu nabo nyene mu gihe badutoye ntibadutore babona yuko umengo bodutera nk'umupira. Birasabwa nabone yuko bodutwara neza mu kugenda nk'abo mayira batatuvuga nabi ko hari ubutatoye amundi akamugomwa akamutora gacha abanyagihugu bagenda bavuga ngo ntiyarabikwiye. Uwatowe atamushimye yobona yuko azomukorera ivyiza nkuko uwo yatoye bimukoreye. Bavakure Leonard akaba nawe yari muhejeje gutorwa aratubwira ingene yakiriye amabanga mashasha yarahejeje kuzezwa. Yewe amabanga mashasha ndakiriye neza kubera yuko mu migambi yanje nishinze cyane kuzofasha bene gihugu mu kubarenganura no kuvuga nta mwene gihugu va ku mugabo umugore umusore cyangwa umwana azorenganywa mbona. Kandi ndiyemeje yuko mfatikanije nabo turi kumwe nzobatunganiriza neza mu gufata ingingo zibereye. Ikini naco nzogerageza gufasha ari ubuzimye kumuzimurira kugira ndamwereke inzira azojana kugira ngo atere imbere mu butungane bwiwe. Ndiyemeje kandi kuzotunganiza bose atankunzi atagiturira atana kimwe ndabasavye ku neza yabo no ku neza y'igihugu no ku neza y'Imana. Akajambo nobwira leta y'u Burundi noshima cyane kubera yuko leta y'u Burundi bintigize ni ibintu biteye igomwe. Ahora wumva kanjagari umwe agaca hirya kigubana umuntu akamubwira ibyo amubwira ugasanga umuntu ararenganijwe mu byo butagira mvura. Ibyo leta twashimiye gose kuko tuzokorana imbere yuko twumviriza umuntu ari ubushoboka tuzobanza tumuhanure byanse naho tumushire mwirigara imbona nkubone icese ibyiwe tuvyumviza icese atakujya umunwa atakugira gute kandi ataguhengama. Turavyemeje kuvya tuzobirangura kandi leta twayishimiye gose kuko ikimbiro yagize nico nakare abanyamutumba nibo baba bazi byo kuri uwo mutumba nyene. Abene gihugu cyo babwira mu bisanzwe jewe twari tumaze gukorana n'abene gihugu iminsi myinshi cyane narabaye mukuru w'umutumba kenshi kandi barabonye ingene twabona batunganiriza. Nukuvuga ico no basaba nuko nabo nyene batazojaganya bitware neza haba kubashinga ntahe haba kubagiye haba kubakenyezi haba kugwaruka bagerageze kwitwara neza tugaza kwa impanuro no mugwaruka tuzogerageza kubakosora kugira ngo tubereke indero n'izanzira botumbera kugira ngo batere imbere mu bweranda kandi batembere mu butungane atawanje wangu. Abashinga ntahe bakera mu bisanzwe agakuru mukuru abari mukuru mugabo na hari mukuru akazotugondanira tuzobahanuza baduhana bitari ibyo tubigendere baduhana bitari ibyo tuvyanke nuko tuzogikora.
muti mbega none abahora mu rwego rw'abashingantahe batiwe bakiriye gute ingingo yo gushiraho intahe yo kumugina? Twebwe ku by'ukuri twacakiriye neza ahubwo turasaba Imana yo dubafasha bakaza badufasha gutunganiriza abantu ko twabatunganiriza kuko hari igihe wasanga bigoranye bikatugora hanyuma bigaca bija mu masentare bikaja hehe biguma bigize ariko nk'ubu twebwe hamwe bodufasha tukabona uko twahora tubigira niko bimeze hari kibagoye twebwe abakerere gatwoshobora duhamagara tukababwiye ukuntu bimeze tukabatunganiza twese ariko rero ni byiza cyane uko nabo mu ntwaro twahora dufashanya ari ibintu bibi tukaraba ukuntu tubiringaniza tukabiringaniza hame kagenda mukuri arabonguruza bakunguruza mugabo twabifatanyije twese twebwe ku mutumba abako batowe bakaba bemejwe n'abanyagihugu ugeraga twe hino badukumiriye twebwe natwe tuzokorana tufate nkaha mu bucimbiri nangu bizoba mu ntuze ku mazi y'abantu babona hari ibintu biba ku mazu si ngombwa kugira ngo bice bizino natwe byose bizaba bidushikira tubihanura bitayigwa birashikira abantu yego dufatanyijwe n'abatware je abo nipfuza ko botogwa n'abantu nyene bumva ukuri abo ntuze azubwinda kubabwira bakumva ibyo bamubwiye bagatunganiriza umuntu badaciye ku ruhande nango bagire ngo mpibi ndagutunganiza ko mpaye ibi abagabo b'imvuga kuri batunganiza abantu atacu basavye uko twahora tubikora je nico saba tugerekeye. Tworangiza tubamenyesha ko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yamenyesheje ko urwego rw'abashingantahe batiwe bahahora rufuswe rukaba rugiye gusubirirwa n'urwego rw'intahe yo kumugina. Ico ikindi bitandukanye ni bamwe mwita abashingantahe bamwe bavuga ngo baratiwe kuvuga ko kuva aba batanguye barahiye bajye bita abashingantahe batiwe babaye abahuza kubera batiwe akazi kabo kazoca gahagarara abahuza bariko baratogwa uno munsi niwe bazoca batangura gukora ko kazi abo bashingantahe mwita abashingantahe bahora bakora sinzi ko vyumvikana neza mugabo baca babikora rero bafatanije bumva ko umukuru w'umutumba niwe muvyeyi w'umutumba vya byose azoba afise ijisho agoraba ko nabo nyine bariko bakora neza ko barashobora gutora umuntu tugasanga bihenze bakoreje ibishobisho ugasanga n'umuntu adatunganya neza ibijanye n'amabanga ajejwe mukuru w'umutumba burya azoguma acunga araba ko byose bigenda neza kuko wewe nawe nyene yaratowe n'abene gihugu nawe nyene arafise ububasha bwo gucunga arabe ko bikorwa neza atakwihenda kuri. Aha niho ikiganiro intwaro nziza kirangiriye. Sangwa amahoro iwanyu murakoze. Reka ngoye yagize Burundi kukuri igihugu c'amatanuki kira Uburundi igihugu ciza igihugu canje Sasiraro fuiza Burundi Narase birenzi Burundi Usani zuba riserutse Burundi Ekusana